Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oya muragiye. Meze neza. Turagiye tumaze umwanya munini. Nibwo bwa mbere ushize Gitega. No, ntabwo ari bwo bwa mbere. Iyo bibaye icuro ya kangahe ya gatatu. Ya mbere wari waje gukora iki? Bwa mbere naraje muri filme Friend Zone yo muri Mall ya Channel. Friend Zone yego sha muri shooting nivyo. Bwa kabiri hari muri Kiramunda. Ubuye rero ugarutse muri agatsirikwa nigahere lancement officiel tugiye kuba muri Kira umva filime y'amateka izoba ku munsi wejo dimanche 14h. Izo Christine hari nazo Christine hari kabisa. Umusaza ati narabikoze Bujumbura ariko n'Igitega ntegereza kubikora nk'ibisanzwe. Ya ni lazima n'Igitega dushikana ibintu byo si Gitega gusa ni mu ntara zose tuzohashika. Mu ntara zose. Ikibi cawe no kudasubira muri yindi wamaze mu mwanya munini. Iwacu mukayanza vuba cyane ebana mukayanza n'ukuri kandi nivyo man uzi kubwiye ukuri ibaze uzabafana ufise narigeze kuja ebana mu bantu batatu baguma bambwira izo Chris yararimo. Oh my god ibaze rero ufise abafana benshi ni nahantu muhira wamaze umwanya munini urabo bagende ibaze vrama ibi bintu nkwiye kubihindura vrama kandi mukayanza bavyumva abanyakayanza biwacu ndabakunda cyane gose vuba cyane nyuma y'iyi filime indi filime tuzotegura tuzoza mukayanza ariko ubanze ubayagire mu misegonda 30 yonyene bya bintu bavuga ngo filime ngo ishobora gukundwa itaranasohoka abantu mu gatsirikwa ntigahere bitega iki cyane kuri izo Chris nkundi muzo wiwe udasanzwe. Okay, agatsirikwa nigahere cyambere bakwiye kwitega ni inyigisho zirimo harimo inyigisho nyinshi zitandukanye cyane ku ba jeune marié no ku bavyeyi no ku bana urabyumva ubwo rero bitegure guzokuramo inyigisho nyinshi ikirusha ibyo byose bazokuramo inyigisho bongere banaryoherwa. Ni sawa wewe ni sawa James zobereye naje sawa bukebu mubaza bakundwa n'igitsina gore gusonga aho yasi cyane mubwire sha mubwire Niko Entertainment. Ladies and gentlemen, hope you are doing well. Nizere ko mumeze neza kabisa nk'ibisanzwe. Narako tuba tumeze neza ubonye twagarutse. Ni Niko Entertainment je mumaze kumenya no muhungu wanyu. Ndiko rero onse desanzwe Dr. Vlog ke Niko KAD ambassador. Birumvikana ibikorwa tuba twabihagurukiye nk'ibisanzwe. Twaba turi mu gisagara ca Bujumbura, twaba turi n'ahandi hantu. Ariyo mpamvu twamaze kwinjira neza mu ntara yagutse ya Gitega turi kuri Sunrise Resort Hotel naho tuba twamaze gushikira ni mu bikorwa bidasanzwe neza wumve yuko official launch y'agatsirikwa ntigahere yabandanirije hano abagiye badukurikirana kuva i Bujumbura mwarabonye bimwe mu bikorwa twamaze gukora for real yamara kandi biracabandanya kubera ko niransema imwe ihera mwari mwagiye mubibona yuko imwe irabera Bujumbura indi yongere kubera Igitega byose hamwe bigakoraniza kuvuga ngo ibikorwa bya cinema byaguke. Namaze kubona bamwe mu bakinyi ba film of course bamaze kugera hano nibaza yuko ariho bashikiye ariko kandi ico namaze kumenya nuko bino bikorwa bigiye hano hantu ndabegera nk'ibisanzwe hanyuma ibisigaye byinshi babituyagire ubona yuko kabisa bahageze bameze neza uyu bamwita X-ray bam salama kabisa safi kabisa jewe none jewe navuze naje none mwege muba mushaka kunsiga munsigira he hapo sasa ndio alikuwa anatinyera yatinye kamera kwa mama mudama isa mama mbe warutse nsigaye nubatse X-ray sigaye ubaka man sorry ndi mukiganira nje Niko oya sindubaka na nimbeshe nibaramunshi uko ko bakuri ko ravuga n'ivyo bindi byate ngo byo gusakara gusakara naco nuko nyene usanga waje gusakarira Gitega oya wapi ico cyasi ciwaje je ndacari muto je nawe sigiye bari jendi Jenda kera miko salam fresh kabisa meza ngo ibintu byo gusakara uri mu babizanye nase ndamukisha wabyo wigeje byo gusakarana na cyane abasakaye nabi oya hamwe abafundi bakaze nyene ni sawa urabona ko tubifata uyu muntu ko ari mwiza sawa meze neza ni sawa none wigereza aiza biva mu kabisa byagenze gute ngo ntanga haha
Mboje mu bisanzwe kubera nagutanze no gushika ku isi nahandi hose nzokoma ndagutanga usanga ndayigusumbye ugatangara cyane oya mbo biroroshe yuko umwigisha w'icyongereza asubira gusumbwa icyongereza n'umunyeshuri yigishije no kuvuga ngo ndashobora kuba ndayigusumbye apa nombiye philosophy bisigura nyene ngo ndashobora kuba ndayigusumbye kandi utayintanzeko kandi ntayigutanzeko ariko ukagaruka wowe ukaba umwigisha ngeze none iyo mipira y'imbeho ni style canke n'ubwoba bw'imbeho je ramaze kumva imbeho yamaze kumfasha kwere mugo birumvikana none umugeni woreka kumva imbeho gute ahubwo umugeni niho utabukwiye kuyumva oya uri kuritegura iyo mipira yose ndaze kuzoyita izoba zagenze gute ubu leta ngendanwa nose kutabufise muri no mwanya jewe mugandi ndibuza arantu nari mbonye uzananye bwari bure naramenyereye twigi konyoze twaramenyereye rero je ngize imana ko ndakubonye aba bahungu n'abakobwa nabonye nshobora kuba harimo abantu ntazi ubampresentire bose je nabonye kandi wenyene niwe ndiko ndabona umukobwa n'umwe umukobwa uriya n'umufana wa reka tugende bamwita Kirishi mbo X-ray bamubonye yandamukije abantu ari kumwe na Iji Pro utazi nabwunzi none urinda kwiyubira ngo ni kubera sindo mukuru none wambaye ayo mafilme jero none amafilme amafilme mu modoka manzo yakurura na kamera niri kirakubona ati simenyere kuba ndi imbere ya kamera niyo cyangwa zabanze yitere twatuvuta nawe gira kayobe nkako kai oya akayobe nivyo ukunda kubera urumva abantu nitutegezo twese gusa kandi abagabo bategeza kuba birabura no beza iyo bategeza kuba birabura ahubwo abagabo birabura barana mugabo yise no mupede wibaza we kumu ni wabivuze sijana bivuze abagabo se bategeza kuba birabura ni sawa wewe ni sawa abagabo bisizobereye naje sawa bukebu mubaza nakundwa n'igitsina gore kudasonga oya sishana mubwire birashoboka kubera urumva bajya bari mu mugwi babikinisha urumva bakundwa n'abakobwa cyane abikinisha amasinema abikinisha amafilme nibo bibwira ngo wagishira bakaganake umuhungu ndamuhevye Mr. Khan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oya muragiye meze neza turagira tumaze umwanya nibwo gwa mbere ushize Gitega no ntabwo ari bwo bwa mbere iyo bibaye icuro ya kangahe ya gatatu ya mbere wari waje gukora iki bwa mbere naraje muri filme Friend Zone yo muri Moria Channel Friend Zone yego sha muri shooting nivyo bwa kabiri hari muri Kiramunda ubuye rero ugarutse muri agatsirikwa nigahere lancement officiel tugiye kuba muri kira umva filme y'amateka izoba ku munsi w'ejo dimanche 14h kandi aho na muri hotel ngaho Gitega muri hotel ku masanganzi ni ya muri nyene ivyo shikamuhu bose kubaza ngo kore yandi abango bari komeje na izo Chris ni hari kabisa umusaza ati narabikoze Bujumbura ariko ni Gitega ntegereza kubikora nk'ibisanzwe ni lazima ni Gitega dushikana ibintu byo si Gitega gusa mu ntara zose tuzohashika mu ntara zose ikibi cawe no kudasubira muri ya yindi wamaze mu mwanya munini iwacu mukayanza vuba cyane ebana mukayanza n'ukuri kandi nivyo man uzi kubwiye ukuri ibaze uzabafana ufise narigeze kuja ebana mu bantu batatu baguma bambwira izo Chris yararimo oh my god ibaze rero ufise abafana benshi ni nahantu muhira wamaze umwanya munini urabu bagende ibaza from ibi bintu nkwe kubihindura vraiment kandi mukayanza abavyumva abanyakayanza biwacu ndabakunda cyane gose vuba cyane nyuma y'iyi filme indi filme tuzotegura tuzoza mukayanza ariko ubanza bayagire mu misegonda 30 yonyene bya bintu bavuga ngo filme ngo ishobora gukundwa itaranasohoka abantu mu gatsirikwa ntigahere bitega iki cyane kuri izo Chris nkundi muzo wiwe udasanzwe okay agatsirikwa nigahere cyambere bakwiye kwitega ni inyigisho zirimo harimo inyigisho nyinshi zitandukanye cyane ku bajene marié no ku bavyeyi no ku bana urabyumva ubwo rero bitegure guzokuramo inyigisho nyinshi ikirusha ibyo byose bazokuramo inyigisho bongire banaryoherwa yego kabisa genda muramutse nta kibazo genda muramutse Sedutinya nashaka tujaho Mwana kwa jote twiruka ngwe Rero tweet
kabeho kw'igitega mu kumva aya n'amahoro kwezi karibu kareka Niko entertainment Yeah, man. isanu heza cyane. Thank you. Azira musanze ebwe musanze ngaha hatide mu urisanze ugira icyo yifuza kubaza urabaza uwo ari we wese araza kuguha umuco rero Vai,